ikibazo bibonekera sanzwe ngo kandi gisaba inyishu yo kwitondera kuko inyishu yose notanga mu kirundi no kwisanga ariko ndavuga bimwe mu ma réponse atandukanye ari varié ya worship ndavyitira ngo niyo worship kandi ari imwe mu nyishu zitandukanye kuko bwa mbere na mbere worship is a response. Worship ni nyishu dutanga kuko Imana yatwishuye ukwiri mu burangamutima bwayo ico yakoze muri Kristo Yesu n'ici isezerana ko izokora ku mpera y'ibihe aho izorangura umugambi wa Kristo urawusozera aho tuzokwinjira mu bwiza buhebuje bwo bitazoshira n'ivyizwe bifatanye n'ayo masezerano aturindiriye imbere. Inyishu bivyara is worship. Inyishu kwitegereza umusaraba bivyara is worship. Inyishu kwitegereza Imana mu burangamutima bwayo bivyara is worship. Rero novuga ko worship is a response kuri ivyo bintu bitatu bitandukanye nagenda avuga mugabo izo nyishu zifata amashusho atandukanye. Muri Bibiliya rero dusanga umuntu nyene yishura kuri uko kwishura kw'Imana, uko kwishura kw'Imana dusanga bifata amashusho atandukanye. Hamwe umuntu aratazira, hamwe umuntu arapfukama, hamwe umuntu ararira, hamwe umuntu aranezerwa, hamwe umuntu arumvira, hamwe umuntu arakorera Imana agakorera abandi, ariyegura, arizera, arizigira, arakunda, arimatanya n'Imana, akimatanya n'umugambi we n'ivyo birakora n'abantu b'Imana. Izo nyishu zose zitandukanye ziguma ari forms of worship and expressions of worship. Rero iryo jambo worship rivuga mu kirundi cyasanga mvuze imwe muri izo nyishu mu gihe mu by'ukuri worship ubwa mbere na mbere ari a response ishobora gufata amashusho atandukanye. Ariko nateguye amadefinition make nifuza ko nsoma gatonya mu kuyasoma muragena abantu batandukanye bagiye baraheza akanovera rino jambo rya worship. Nashaka mpere kuri John Piper ahavuga ati umutima, the inner essence, umutima w'imbere wa worship ni kumenya Imana by'ukuri, hanyuma umuntu agatanga inyishu ivuye mu mutima kuri ubwo bumenyi. Ati worship ni kumenya Imana by'ukuri truly no gutanga inyishu ivuye mu mutima nk'inyishu kuri ubwo bumenyi bituma umuntu aheza agaciro Imana, ayisumbisha vyose, ayigira ubutunzi bwiwe bwa mbere, ayiryogererwa kandi akanyugwa muri yo gusumba ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Aciyongera ko ati mugabo ako karuhuko kimbitse kandi kuzuye nk'umunezero kaza no kunyugwa n'Imana iri no kunyugwa n'Imana ati bisesekara inyuma mu bikorwa bitandukanye, gutazira ibikorwa bitandukanye by'urukundo, gukorera abandi, gukorera Kristo n'ibindi bitandukanye. Bob Coughlin muri Sovereign Grace bamwe basanzwe bazi yanditse n'ibitabo kuri worship niwe avuga ati worship ni inyishu ubwoko bw'Imana bwacunguwe butanga ku kwihishura kw'Imana bigatuma ubwiza bw'Imana bushimagizwa muri Kristo Yesu, mugabo bugashimagizwa mu vyumviro vyacu, mu bigumbagumba vyacu no mu gushaka kwacu mu bushobozi bwa Mpemuyera. Witwa William Temple niwe avuga ati worship ni submission of our whole nature, ni ukumvira kw'ibitugize vyose aho twumvira Imana. Ati worship nigihe umutima wacu n'ururyo umutima bikanguwe tugakangurikira ukwera kw'Imana. Ati worship nigihe ivyumviro vyacu vyuzuye ukuri kw'Imana, imagination yacu ikezwa rwose n'ukwera kw'Imana n'ubwiza bwayo, maze imitima yacu igasesekara nk'urukundo rw'Imana, tukiyegurira intumbero z'Imana. Louis Giglio benshi basanzwe bazi mu ma-event atandukanye ya worship ya passion niwe avuga ati worship is a response mugabo iyo nyishu dutanga iri à la fois personal and corporate. Ati nyishu dutanga ku giti cyacu mugabo tukayitangira hamwe nk'ishengero. Ati mugabo nyishu dutanga ku c'Imana iri ku vyo yakoze maze bigaserukira mu byo tuvuga n'ingene tubayeho. Yaguye gatonya Louis Giglio
ndakunda hanavuga ati worship ni response y'ibitugize byose, umutima, umushaha, ivyumviro, ingoma zacu zose, aho twitegereza ubwiza bw'Imana, dushobojwe na mpemu yera, dushinzwe mu butumwa bwiza, kandi turongowe n'ijambo ry'Imana. Nizere yuko zino definition natanze zitandukanye zabahaye igicapo cyuzuye kandi gishimbitse c'icayico.